Go guys ndibaza mumeze neza cyane turacari kumuhana aho Bitege asanzwe avuka. Twashoboye kuyaga vyinshi n'umuryango wa Bitege n'abavyeyi ndetse n'abana murabona ko bari imbere yabo. Uyo niwo muryango muriko murabona aho Bitege asanzwe avuka, abo basanzwe bavukana n'ibindi byinshi. Rero twashaka tuganire idonido rya Bitege na Nella. Nella manza dusigurira ingene bahuye na Bitege, amajambo bayaze ndibaza vyinshi barabivuze, ariko hari ikindi kintu dushaka kumva kubera deja twamaze gushika kumuhana ku rugo, ndetse na Mutama araza gufata kanya atubwira ibigiye bitandukanye ku buryo umuntu wese yakurikiranye histoire ya Bitege na Nella, arakurikirana filme, arakurikirana ibintu bigiye bitandukanye, ashobore gutahura ikintu kimwe ku kindi. Reka duhereze ikaze kwanza Nella abanze kwanza abavugishe, hama Mutama nawe aragira ico ashikirije, ndibaza muraza gutahura, mugumane natwe. Murakoze. Murakoze cyane, murakoze kunyakira. Ku mazina yanje nitwe Ntakarutimana Nella. Nkuko mwari mumaze iminsi muri ko murayibona ibintu biko biracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi, narateguye filme, maze gutegura filme ndayikorera Buzz. Iyo Buzz ndayikorana na Bitege. Munyuma mwarabonye ko Bitege twamusaba ubufasha bitewe n'ubuzima yarafise, yaragomba ku umuntu yomuvuza, kagomba umuntu yogira ico muterereye kugira ngo ashobore kuronka ico akora mu buzima bwa misi yose. Mu yandi majambo yaripfuza cyane yuko yodugana ruguru kugira ngo agende kuraba umuryango. Mwarabonye yuko yavuze ati ndakumbuye mama, ndakumbuye kubona umuryango wanje. Rero mu buryo buke twaronse, hariho abantu bagize ico bakoze, Imana ibahezagire cyane. Uburyo mwaduhaye nibwo buriko burakora ngaha, nico kintu catumye dushika aha kuri no muryango. Tumaze gushika muri no muryango twahaboneye vyinshi, twahungukiye vyinshi. Jewe nka Nella navuze ni hari ibintu nakwiriye kuganira ndi mu bantu benshi, antwangira mwari mwabonye ko hari abantu benshi, hariho ibintu toganira hari abantu, kubera ko haba hari ababanyi, haba hari abantu bafise gutwara inkuru gutandukanye, ariko je nifuje yuko noganira n'umuryango wa Bitege, papa wiwe, mama wiwe, donc nkababwira idonido ya buri kintu cose. Papa Bitege ndakuramukije. Neza. Jewe rero nkuko nabikubwiye kare, sanzwe ndi umwana w'umukobwa yiteza imbere biciye mu nkino mwireresi. Narimviriye kumukoresha umuhungu wawe Bitege, maze kumukoresha nca mu nzira yo kuvuga yuko ari mu diaspora, mvuga ko ari umugabo wanje. Hanyuma mu nyuma aransaba ubufasha ko nogira ikintu ndamufashije kubyo narishoboye nk'umukobwa akiri muto. Narabikoze, hama ndiyumvira ko no musabira n'ubufasha abantu babishoboye bagira ico bamufashije, haba kumuvuza, haba kumuhereza uburyo bwo gukora donc akazi, canke no kumufasha akaduga ruguru ko wumva ari byo yaragomba cyane kugira ngo aje kuraba umuryango. Rero kuri no mwanya twaje mwatwakiriye, twari twifuza ko mwotuganirira ku ngwara ya Bitege, mukatubwira n'ibindi byinshi tutari tuzi kuri Bitege. Murahawe ikaze. Yego cyane, ndashimye kumpa ijambo. Ubu Bitege n'umwana we wanje, niwe mukuru mu bana biwanje. Abaye umwana we wanje yarabaye ngaha aya aromoka Bujumbura. Yo musaje Bujumbura jewe ndamuheba, nja ngaho, hama nasuye kumubona bamuzanye, nasanze aryamye mu muryango agenda atava hasi, atagenda, agenda gusohoka, twarinda kumuterura, twarinda kumukurira haroye, byaba ku mwanda muto yaba ku mwanda mukuru. Hama ndamujana kumuvuza Muramvya, ndamujana kumuvuza i Bujumbura, ndamujana Ingozi, hose biranga. Hama ndatobora araronka umuti mukenya wo kugabanya gusa kugira atambuka honyore. Aratinda arahonyora birakunda, aramara amezi 2 ngaha. Yumvise bikunda wenyene, nagiye gukora nsanga yasubiye i Bujumbura. Ndavuga nti basi nta kundi je ndahevye.
kugera n'ubu ijisho nsubiye kumubona ni cy'uyu munsi nta kindi ciyumviro nari mfise je narinzi imbere ko yanapfuye ubu rero ngiyemo na ndamubona ubu rero ndamubonye rero ndashimye cyane ndashimiye abamuzanye ngaha aje kumunyereka ndabashimiye cyane Imana ibafashe rwose tugira amahoro kandi ndashimye rwose yuko mwomumpa akamara n'iminsi ngaha tukaba turavugana ivyo ngaha kabiraba byose tukagenda tuvuganye naye ahandi ndashimye cyane ndabashimiye rwose tugira amahoro. Nk'uko rero mwabyumvise uyu ni papa wa Bitege, nari nipfuje yuko ikintu cyose twohereza Bitege canke twofasha Bitege twomanze tukaganira n'umuryango wiwe. Tumaze kugera mu rugo twasanze hariho ibintu Bitege yatubwiye, ariko bitewe n'ukuntu nawe mumubona asanzwe afite ikibazo cyo kutavuga neza, ngira ngo byavuye ku mpanuka yagize canke n'izindi mpamvu z'ubuzima, hariho amakuru twasanze Bitege asanzwe afise abana, ngira murabona umwana nteruye hamwe n'uyu, sinzi ko twomuha Bitege nawe akagira ico avuze ku bana biwe, mbega Bitege arafise umwana, mbega arafise umugore, mbega Bitege bimeze gute, mbega aravugana n'umudamu wiwe, abana biwe yahora baza akumva ukuntu abana bamerewe. Tugerageze tumuhereze umwanya Bitege nawe twumve. Donc ndashaka ndabahe idonido ya Bitege n'umuryango wiwe kugira ngo abantu bazomufasha baze bamufashe baza ati umuryango wa Bitege n'uyu, abana ba Bitege nabo, mbega dufasha Bitege wenyene canke dufasha n'abana n'umuryango, ko wumva yuko papa we n'amatongo yagurishije kugira ngo Bitege ashobore kumererwa neza. Murakoze, reka tumukurikirane Bitege. Ko murakoze kumpa ijambo. Abana banje naba, papa nawe n'uyu, ko jewe byo mupfutse ndabishimye. Aba bana nabo nabi wanje nyene, umugore wanje jewe yaragiye iwabo, twarapfanye umugore, mugabana baciye baba kwa mutonya wanje. Rero tugerageje kuraba Bitege, urumva yuko nawe nyene umugore wiwe ntibari bakibana. Mbega Bitege wohora ubaza amakuru y'abana canke nka mwene wanyu canke n'uyundi muntu amanutse Bujumbura, vyahora bishika ukamubaza n'amakuru y'abana ko wumva uburyo canke ubuzima we butari bukumere neza Bujumbura? Ko nahora ndababaza ndose nk'akafoto k'amafuta nkabarungikira. Aho ni vyiza cane. Hama papa, tugira ikindi kintu tukubaza. Uratubwiye yuko Bitege mu kumuvuza wataye uburyo bwinshi, donc hariho ibintu vyinshi wagiye uragurisha kugira ngo ushobore kumuvuza. Ni inka nayo ndazifise, inka ndarya, hariho amatongo yariyo oya ndagurisha abiri kugira uyu uyakire. Uyu uye mbere niwe yaramfashe, uyu muhungu wanje niwe yarafashe ngo sindamubabaye ngo ko nyina yapfuye, cangira uburyo nk'ubwo kugira rero ubasubire guhagarara. Je nakoze ubwo buryo kugira ubasubire guhagarara. Uwo mugabo ari we yabanje kuntyoza ngo nuko atagiranya, nico gituma ntamuvuza. We yantyoza, rero ndativuga rero ko nari naronse amatongo reka ndayagurisha avugwa. Yavuwe mu buryo nk'ubyo kugira asubire guhonyora nk'uko tugira amahoro. Murakoze cyane. Jewe rero mba nkeneye yuko ikintu cyose ndakinyuza mu muco, kubera hari igihe ikintu kiba hakaba hariho uyundi muntu ku ruhande yimvira ati mbega ujya mukobwa ibintu ariko abikorera iki, ibi bintu mbega nta nyungu ziwe zirimo. Nico gituma nagombye ko dukora n'ibi bintu nk'uko mu byumba umuvyeyi yashoboye kutwiganirira. Reka duhereze ijambo umuhungu avukana na Bitege. Narumvise yuko nawe aba i Bujumbura, sibyo? Yego mbi Bujumbura. Ku mazina mwitwa bande mwidondore? Nitwa Ndayishimiye Diodone. Abantu banazira rwavu. Mbega Diodone, ku bijanye n'ubuzima bwa Bitege i Bujumbura wavyakiriye gute? Ucumva ko Bitege basigaye mwita mu diaspora, wowe wifashe gute? Ni kiye kintu cakujemwo bwa mbere na mbere? Mbega warabishikirije abavyeyi? Ni giki wakoze nk'umuvukanyi wa Bitege? Baramivuze. Kari cyo navyakiriye neza. Kuko nabonye ati
hari ikizohinduka kandi nabibonye naje ibintu byarahindutse niko nahora uko yahora ameze ubusikwari basigaye asa neza yambaye neza ntiwora basi ego basi naje nabishimye nigiki ushobora kubwira abantu bashobora kuba bariko baradukurikirana nko ku bantu bako bariyumvira gufasha Bitege urumva yuko umuvyeyi wanyu yatakaje uburyo bwinshi kugira ngo ashobore kumuvuza Bitege ndetse n'aba bana biwe urana ko aba baracara abana bato ba Bitege kumbure barakeneye gufashwa na papa nigiki ushobora kubabwira kubera ko Bitege nawe urumva yuko arakunda abana arinze yumvira ko yo barungikira ikivodoka c'amamesa nuko nawe abura uko agira nigiki rero wowe wobwira abantu bagerageje kwegera Bitege bakagira ico bamufashije urabona yuko bavuze ko asigaye asa neza bitandukanye nuko wahora umubona mbega nigiki wewe woshikiriza nk'umuvukanyi wa Bitege ikintu noshikiriza yuko abantu bafashije Bitege bo nubu baguma babandanya bagafasha n'abana biyiwe bagafasha n'umuryango wiwe hanyuma naho aho yagize ingorane ego bamufasha aho hantu hakavayo hakava mu ngwate mbega wewe nk'umuntu avukana na Bitege ugerageje kuraba ikibazo afise ubu haramutse haje nk'umuntu akavuga ati turamuvuje Bitege wewe woshobora kumukurikirana nk'umuvukanyi wiwe ukavyitwararika nk'uko witwararika umuryango wawe no mukurikirana kuko nije mba ndi hafi Okay rero mama wa Bitege tugira tumuhe nawe akajamba avuga gusa amakuru twamenye nuko mama wa Bitege atagihari sivyo ga muvyeyi yego ari mugabo ubu nyina wiwe nuyu yego kuko niwe abaretse mwavyumvise Bitege yaravuze ati nkumbuye mama rero tugiye gutohoza twasanze mama we atagihari kubera ko na papa yabivuze gusa buri umuvyeyi wese no muvyeyi kubera ko umuvyeyi si wakuvyaye mu nda gusa umuvyeyi wese iyo agufashe nk'umwana wiwe utegerezwa kumwubaha ukamuha icubahiro ca papa cyangwa ukamuha icubahiro ca mama reka rero duhereza akanya mama nawe agire ikintu avuga kukuza kwa Bitege canke kugufashwa kwa Bitege antuka nawe yamubonye aratangara bitewe n'ihinduka yabonye kuri Bitege kandi ndazi ko nabana banezerewe nimuryohewe yego nimuryohewe kubona papa yego nigiki mwo mubwira papa turashimira Imana kubera twari tumuvanye twari tumuheruka ku mazina wowe witwa Ishimwe Beni Bonheur nawe witwa Ndeshere Ndangakura Majase papa ni wari umukombo nakaye kajambo wabwira abantu bafashije papa nakaye kajambo wabwira abantu bafashije papa barakoze kubera akigira agisida ntitwari twamubonye neza akiza ntitwari twamubonye reka rero duhereza akanya mama agira ikintu avuga nk'umuvyeyi mu rugo nk'umugore mu rugo uraho ikaze ego ndashima natanguye gushima ko nabonye yaje asa neza n'icyo gihe bamuzana nari gukora yepfo nsanga araho mu muryango ariho bamuryamitse turakora uko dushoboye baramujyana kwa muganga imuramvya baraja i Bujumbura baraja he hanyuma baramugarukana bamuvuye aratora mitende hanyuma arasubira aragenda iyo onye n'ubu ntitwari bwasubire kumubona na n'ubu ndabashimiye rwose ahubwo muzegume mukora iri teka mwakoze yego bacu bakunzi b'ibinyamakuru mwaduherekeje n'abakunzi ba Manira Filme turabashimiye cyane ni ibintu ari ngomba kubabwira bitewe n'ubuzima Bitege yagiye arabamwe mugiraho muba mwubahwe kuntu bakeneye gufasha Bitege murahawe ikaze mwabonye ko afite umuryango muzi mukore n'ibindi Imana ibahezagire mu gusozera yari yatanguye avuga ko hariho agakimenye yitegekanije twagira dusabe rero nera ashobore kubyaguruka ndetse ashobore gushikiriza ivyo yari yateguye ku bavyeyi biwe nuko mwanya ni gwiwe